iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. N'umunsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro muri isanga kuri aya masaha. Misi yose kuwa gatatu isaha ni saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Mwari muzi ko ikibazo c'ubugumba cyo bita infertilité mu gifaransa gishobora kuva ku bagabo ku rugero rungana no ku bakenyezi. Ivyo vyibonekeje mu bushakashatsi bwakozwe n'ibitaro Tanganyika Care Polyclinique mu Burundi. Mu kiganiro muri sanga cuno musi turaza kuganira na Dr Innocent Irakoze yagize ubwo bushakashatsi, hakabaza kutwiganira ibibazo vy'amagara bituma umugabo adashobora kuvyara, ico imisore n'abagabo bashobora gukora kugira ngo ntibagire ico kibazo canke nico bokora mu gihe ico kibazo kibashikiye. Vyose ni mu kiganiro muri sanga c'uyu musi. Ikaze neza mwese, mushikirize amanimero yanyu nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adrese ya Facebook ni radio yacu VOA radio yacu, niho mushobora gutanga nimero zanyu kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Ikaze mwese. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise, saa 10 n'amasaha y'ikiganiro muri isanga buri musi kuva kwa mbere gushika kwa gatandatu. Nico turimo no musi rero tugiye kuganira ku magara y'abantu kubijanye cane n'ubugumba, infertilité, cyo bita mu gifaransa infertilité, ukudashobora gusama. Uno musi turaza gushimika cane ku kibazo gishikira abagabo. Iyo bishikiye abagabo biba vyagenze gute, biba bimeze gute? Mwari muzi rero nuko ico kibazo rero gishobora gushikira abakenyezi n'abagabo ku rugero rungana. Nivyo vyavuye mu bushakashatsi bwakoze na n'ibitaro Tanganyika Care Polyclinique murantunga mu Burundi. Rero turaza kuganira na Dr Irakoze Innocent, niwe dufise ku murongo wa telefone, agiye kudufasha gutahura neza no kumva vyinshi vyerekeye iki kibazo. Twakira umutumire wacu tutarenze kurandira. Dr Irakoze Ibujumbura mu Burundi, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Ndabwiye ko Dr akabazo gashobora kari muri telefone, ariko nkuko mubizi ni ikiganiro muri isanga cereke amagara y'abantu kuri uno musi. Dr Innocent Irakoze, muratwumva? Ego ndabumva. Amahoro neza. Amahoro. Murakoze cyane gufata akanya mu bikorwa byanyu vya misi yose nk'umuganga kugira ngo utuganirize kuri iki kibazo c'ubugumba, ubugumba bushikira abagabo cane kugira ngo twumve vyinshi mu vyo baba vyabashikiye, mu biba bitagenda neza, uko vyokemurwa n'ibindi vyinshi. Dr kubatakuzi kumbure ubanza ukatubwira ibitaro aho biherereye, muri make Tanganyika Care Polyclinique musanzwe mukorera. Ego murakoze. Ibitaro Tanganyika Care Polyclinique biri mu Kinanira 5, no kuvuga fashe munsi ya Gasekebuye, impande ya Messe sur Office. Murakoze cyane.
muganga twarumvise yuko mu minsi yahera mwagize ubushakashatsi bw'amezi atari make kugira ngo mugerageze kumenya byinshi kuri iki kibazo. Tubwira ibintu bikuru bikuru muba mwarakuye muri ubu bushakashatsi mwakoze kugira ngo abagabo cyane cyane n'imisore bumve ikibazo uko cifashe. Hello, Dr. Mutubabarire gato musubiremwo byari biko biracikagurika musubiremwo mwari muvuze. Twagize ubushakashatsi ku bagabo baje kwivuza kubera yuko batevye kuronka abana, no kuvuga bari bamaze umwaka urenga bubatse bakaba batarigera baronka abana canke abapfasoni babo batarasamidanye. Hama mu bintu vya mbere twagize twaravye imbuto z'abo abashingantahe ko zimeze. Ego izo mbuto rero twafashe abagabo 98, hanyuma abo bagabo tubapimira izo mbuto zabo canke intanga mu rurimi rw'ikirundi. Twasanze rero kuri abo bagabo 98 twasanze 53 ari bo bantu bafite ikibazo cy'izo mbuto. Izo mbuto ibibazo byari zifite hariho izagenda buke buke, hariho abo twasanga izo mbuto ari nkeya, ahandi naho tugasanga ziramugaye, ahandi naho tugasanga zifite ibyo uko ari bitatu, ziramugaye zigenda buke buke cyane zinakwiye zabo 53%. Ibyo ni byo bya mbere twabagize. Hama kuri abo nyene twasanze izo mbuto zifite icyo kibazo, twaca turondera igituma bazifite icyo kibazo. Hama mu bituma twasanze harimo icyo kibazo, hari n'abo twasanga bafite utubyimba ku mategatwa yabo, cyane naho tugaca dusanga n'abadafite utwo tubyimba, twasanga amaraso atembera mu mitsi iri amaraso agenda mu ntanga zabo cyangwa mu mategatwa yabo, amaraso akwiye kugenda mu mategatwa yabo tugasanga yarabaye menshi. Usanga amaraso yarabaye menshi byari ku bwoko butandukanye. Ubwoko butandukanye, hari abo ibyo byita mu rurimi rw'igifaransa babita glycoside, twasanga biri ku rwego rwa mbere, ku rwa kabiri cyangwa ku rwa gatatu. Ubwo bwoko bumwe bwo ibibazo twasanzemo. Abandi nabo twaca dusanga muri tuzi amayekogarafi twasanga ayo mategatwa yabo afite uko akwiye kungana, ibyo bita tayi, twasanga yaronze cyane cyane, tugasanga ayonze cyane, ahandi naho tugasanga nk'itengatwa rimwe ribuze. Aho byaba ari byo tubonye muri ekogarafi. Ahandi naho tugasanga ayo mategatwa yabo twavuze ko bamwe twasanga amaraso atemberayo ari menshi, ahandi naho twasanga amaraso atemberamo, ahandi naho tugasanga harimo yaragabanutse, tugasanga utubyimba turimo two twita udukisi, cyane naho tugasanga muri izo ekogarafi cyane cyane mvuze no ku biti neza cyane nkavuga ibyo biti bibiri, twasanga muri ekogarafi utwo tubyimba ku biti ijana inshuro ndwi ku ijana. Ahandi tugasanga hariho utuntu bitwa amakalisifikasiyo, ashobora kutabiha mu rurimi rw'ikirundi, utuntu twaba twarumye twari mu mategatwa,
inshuro 3%, aho twasanga hariho amasenga twanyo rimwe ribuze bwa inshuro 7%, kandi dufite twa turingo tuzana amaraso menshi ku rugero rurenze bwa 16%. aho nawe twavuze ku rwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu grade ryo cyangwa twa abandi twasanga bafite utwo tuntu tw'utuvarikosere kuri grade ya mbere 25%. kuri abo twagiriye abantu twasanze muri ko bafite harimo amasenga akomeye bari 11% gusa. abandi murumva ko bari bafite ikibazo cyaboneka muri ko bafite. dufatiye kuri ba bandi twari twarabonye yuko ibibazo byabo biri mu ntara. abo rero ntitwagarukiye ngaho gusa, twararondeye n'inkabuzo zabo ku bice 100 ku bagirishije izo nkabuzo. twasanze 56 aribo bafite inkabuzo zikomeye, ariko muri 6% twasanze zimanutse, hamwe na 27% twasanze izo nkabuzo ziduze. hariho abandi twagiriye inkabuzo biri kumwe n'izo nyene izo testosterone, twasanze 12% zimanutse, 15% ziduze. hama mu mpfunyapfunyo twafashe yuko ibibazo bikuru twasanze ntibikora muri ekografi aba ari menshi, akabuza izo ntanga ko ziba nyinshi ziri umuvuduko ukomeye, hamwe n'utwo tubyimba cyangwa ugasanga ni mato cyane yaronze. yego cyane cyane n'ibi. ego birumvikana ko haba hari ibibazo bitandukanye kandi byinshi bituma ubwo bugumba, iyo infertilité ihaba ku mugabo, ku rwego rw'umugabo, kuko nk'uko mubizi Dr. kenshi bakunda kuvyagiriza yuko ari abakenyezi batumye umuryango utaronka abana, ariko birumvikanye mu byo batubwiye mu bushakashatsi mwakoze yuko hari ibibazo byinshi bituma umugabo adashobora kuvyara, adashobora kuba afise intangangabo zikomeye zishobora gutuma umukenyezi asama. ego Dr. urakoze cyane. reka tuje ku mirongo ya telefone. abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro n'ivyo baterera mu kiganiro. reka mpere ku witwa Cyril, uraho neza? ego ndi ngaha, ni sawa namwe ngaha kuri radiyo Ijwi rya Amerika. ego turaho turashima. ego natwe turabashimiye cyane. ego Cyril, none ikibazo canke iciyumviro kuri iki kibazo cerekeye ubugumba ku mugabo coba ari icihe kuri Dr.? jewe nagira mbaze nyakubahwa, iyo gishitse ukagira ubwo bugumba, nagomba mbaze ikintu kihuta umuntu yobanza akagira ubwa mbere kugira ngo nka solution d'avance agira kugira ngo ushobore kubonana na muganga ate. nico kibazo canje nari mfise, kuko birashobora gushika umuntu ugasanga ari kure y'ibitaro y'ivuriro, bisaba yuko abanza gufata des mesures d'avance. ni ikintu umuntu yobanza gukora ubwa mbere mu gihe yomenya yuko afise ubwo bugumba. murakoze cyane. Cyril, ushatse kuvuga ati ibimenyetso umuntu yobona mbere yuko aja kwa muganga naba ntategeye neza? ni ukuvuga mu gihe umuntu amenye yuko afite ubugumba, ni ikihe kintu yokora imbere yuko ahura na muganga ari specialiste kugira ngo ashobore kumugirira traitement y'iyo ndwara? ego urakoze cyane Cyril. ego murakoze cyane. sinzi ikibazo ko mwagitahuye neza. ego twagitahuye, gusa nduva umenga harimo akabazo muri telefone ya Dr. turiko turagerageza kumugarura ku murongo wa telefone. reka twakire undi munywanyi mu gihe turinde Dr. ko bamugarura ku murongo. reka nakire uwitwa Martel, turi kumwe? yego turi kumwe. Doriane, mwiriwe neza? mwiriwe, umeze neza? yego meze neza, ndi i Kigali mu Rwanda. ndashaka kubaza dogiteri utubazo tugera kuri 3. ubu ngubu
ikintu cyitwa ubugumba abantu babubara mu bice bibiri. Hari ubugumba buba umuntu avukana ugasanga we ubwe ngo yavutse ari ingumba atabyara, haba ku mukobwa cyangwa ku musore. Noneho ugasanga bavuga yuko afite intanga z'ibihuhwe cyangwa se zitihuta zigenda gakeya, akaba aribyo bituma atabyara. Hakaba hari ubundi buryo bavuga ngo umuntu wakoze ingeso yo kwikinisha masturbation ngo nabyo bishobora gukurizamo ubugumba, ku buryo hari imiti ya C24/7 cyangwa se C24/7 icuruzwa, ni imiti y'inyunganiramirire. Usanga abantu bayamamaza bavuga yuko iyo miti uyikoresheje atandukana n'ibyo bibazo by'ubugumba. Aho rero nkibaza ibibazo biteye bityo. Mu bushakashatsi bakoze barebye ubugumba karemano buvukanwa cyangwa se ibyo bice byose babirebyeho, kuko hari ubwo umuntu ushobora gusanga adafite intanga zihuta cyangwa se intanga z'ibihuhwe, ariko hakaba hari imiti umuntu ashobora gufata icyari intanga z'ibihuhwe zikaba nzima, icyari intanga zihuta noneho zikanyaruka, hakabasha kubaho gusama cyangwa se gutera inda ku mugabo cyangwa umugore. Kuko aha ngaha hari umudamu ngewe nzi muri 1998 yari amaze kuva mu nzu 3 atabyara, agenda yamarayo imyaka 3 bakamwirukana ngo ntituratunga umugore utabyara, yamarayo imyaka 5 bakamwirukana. Noneho nawe abantu bose ku musozi bari bazi ko ari ingumba atabyara, kuko abagore bajyaga muri ayo mazu yavuye mu bo bahitaga basama bakabona urubyaro. Ariko uwo mugore yaje gushakira mu nzu ya 4, iryo joro ngira ngo yari ayasamye. Iryo joro kuko uburyo yashatsemo n'igihe yabyariye abatabizi bagira ngo yaranayizanye. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho dushobora kwibaza ntiyigeze abyara, ingo avuyemo baza n'abagore bakabyara, ava mu ngo 3 ageze mu rundi rugo ho ahita asama kandi nta kwivuza kubayeho. Aho ngaho ndashaka kubaza niba ubushakashatsi bakoze atubwira ibintu bijyanye na masturbation bitera ubugumba ku rugero rungana iki. Kabiri, kwa kundi intanga z'ibihuhwe cyangwa zitihuta umuntu yakora iki? Ni gute umuntu yamenya ko afite intanga z'ibihuhwe cyangwa zitihuta? Murakoze n'utwo tubazo ngira ngo aze kudusobanuriraho. Yego, urakoze cyane Martel. Ndumva ikibazo cyawe kiraraba n'abakenyezi n'abagabo, ariko reka mbanze mpere ku kibazo cya Cyril mbere yuko Dr agira akabazo ka telefone. Twari twaronse Cyril yari yabajije ikijyanye n'icyo umuntu yokora iyo amenye yuko afise ikibazo cy'ubugumba kugira ngo bashobore kumuvura. Yohera kuki, yokora iki kugira ngo ashobore kuvugwa ubwo bugumba iyo amaze kumenya yuko abufise? Ego, novuga nti iyo amaze kumenya ko abufise akwiye guca yivuza hakiri kare, kuko nk'uko mwabyumvise, iyo umaze gusanga nk'akarorero ko berekanye ko afite icyo cyitwa varicocele, amaraso menshi atembera mu dutsi turi mu matenga twayiwe, aho akwiye guca yibagisha. Ibyo rero abikoze hakiri kare birerekana yuko bica bikosora cya kibazo yari afite. Icyo ni nk'akarorero, ariko hari igihe dusanga nk'akarorero iyo dusanze afite icyo kibazo cy'izo nkabuzo, nahone tumuhanura yuko akivuza. Hari ibivurwa, iyo zimanutse biravurwa, tukamuha imiti aca aterwa hakiri kare. Dutangura n'ibyo twita HCG, tukamutera n'ibindi. Ariko iyo dusanze rero biduhuze bica biza kubera ikibazo cya kabiri, kenshi duca dusanga ari umugumba yavukanye. Umugumba yavukanye rero muvuga ati iyo ari ikintu yavukanye, ari ubugumba yavukanye, bigenda gute? Nizo mpuzu ziba ziduhuze
tugaca dusanga afite ikindi ni umugabo ntiyigera anamotegwa n'umugabo bwiwe. ibyo rero iyo ari byo yavukanye tubibona dukoresheje iyo nkabuzo. iyo ari yavukanye rero byinshi turarondera kumuvura n'atari byose hariho ibyo dushobora kumuvura. ego murakoze cyane. hama tugiye ku kibazo cya Martel yabajije niba ubushakashatsi mwaba mwarakoze bwari bujanye n'abo bantu bavutse bameze uko. Marcel ati mwakoze ubushakashatsi ku bantu bari bavutse bameze uko. hama ikibazo ciwe ca kabiri ati mbega masturbation yoba ishobora kubituma ubwo bugumba birashobora kuba byatewe navyo. Masturbation kimwe mu bintu abantu bakunze kwibaza yuko bitera ukudashobora kuvyara, vyoba navyo nyene bifise ingaruka. ego sindagiye ahantu kuko murumva ko hacaja mu rwamo, ariko ngira ngaha muranyumva. ego muranyumva turakumva. ibyo ntitwarondereye ku bantu bagize ubugumba uko babuvukanye, ahubwo bafasha abo bantu bose batwituye ko bafite ikibazo cy'uko baserukije kwibaruka. niyo twaciye dusanga rero ahubwo harimwo abo bantu babuvukanye. ego masturbation yoba ibitumaga Dr. ego abantu bakunda kugirira rero iyo masturbation nibo usanga kenshi bafite igihimba cyabo cyaronze, amasenga tugaca yonda, hanyuma yonze bigaca bituma za ntanga ziba nke, zigira ingufu nke, kubera yuko niyo masenga twayaba yamaze kuba mato cyane. hama iyo abaye mato ya inkabuzo yitwa testosterone yaza gutuma mu mutwe izo nkabuzo zose hasi zigabanuka cyangwa zikajya ku rugero ntibikihari testosterone. izo nkabuzo ziguma zidugira atakizimanura. iyo atakizimanura rero ni byiza gufasha muri ibyo twavuga yuko izo ntanga zica zigira umuvuduko zigakomera zikabaho zinabura. ego ikibazo c'intanga zitameze neza naco nyene yakigaruye, sinzi ko tumufise ku telefone mu kanya kumbure ashobore gusubira kukibaza neza. Ikibazo c'intanga zitameze neza naco nyene kiba kiri mu bintu vya mbere umuntu akwiye guca yivuza iyo abonye yuko zidakwiye canke ari nyinshi. ego nicyo cya mbere umuntu aherako, nicyo cya mbere umushinga ntahe aherako. ibyo kwivuza cyose bitangura kuri icyo. Marcel turagufise ku murongo ndizera kugira ngo wumve Dr. yoba yishe ibibazo byawe. ni ukuvuga ngo aho ngaho arabitubwiye, ariko ndashaka kumubaza icyo umuntu yakora. Ntabwo dushobora kumenya ngo umuntu afite intanga z'ibihuhwe ku mugore cyangwa ku mugabo, nta bimenyetso byaba bigaragara inyuma intanga z'ibihuhwe cyangwa zitihuta. hari ibimenyetso umuntu yagaragaza kuba afite icyo kibazo? hariho bimwe bimwe ashobora kugaragaza, ni igihe bitamukundira ko agira amabanga y'abubatse, cyangwa naho arabye yagize amabanga akabona n'amazi yo guseseka ntayaje, cyane naho yirabye wenyine amategeko ahora ari manini none yaragabanutse asigaye ari mato. ibyo ni ibimenyetso aba yibonye ko, cyane bikamuhanira nuko agira n'amabanga y'abubatse. ugasanga ntariko yarangura neza. muganga kuri icyo nyine cerekeye amabanga y'abubatse canke kuri icyo cerekeye wari watubwiye kare yuko hashobora kuba hari hibonekeza n'utuntu tw'utuvyimba ku mugabo, navyo nyine vyo bari ikimenyetso? ibyo rero ntashobora kubibona abyirabye ko babibona muri ekogarafi, ari utuntu duto duto, si ibyo abona babibona amaze kwishyura ekogarafi.
ego Marcel urakoze cyane ku bibazo byawe, nizere ko atanu atabyara yajya mu ya gatandatu akabyara, kandi abahuye nawe mbere nabo barahuye n'abandi bakabyara kandi nta handi yivuje. Marcel yari yavuze Dr Nkica avuze cerekeye umukenyezi iyo yaragiye mu ngo zitandukanye ntavyare, ariko nyuma yaho agahava aravyara, ico co mukivuga kwiki? uyu mukenyezi burya hari n'abandi tubona yagumye no ku mugabo wiwe atanahandi yaroye, akaba yari yaramaze n'imyaka 10 kuri uwo nyene. Umwanya umwe akajya abona birashitse arashoboye gusama kandi atahinduye n'umugabo. Rero ntawe kubona ko yahinduye ngo n'uriya mugabo wa nyuma ngo yabitumye, ni nk'uko ari no kuguma kuri urya nyene. Umunsi umwe akajya abona hari ikibazo cyari cyahari cyavuyeho, agashobora kwibaruka cyangwa gusama. Kubera yuko ibi bituma hariho ibishobora kuvaho. Ni nk'akarorero, ni nk'umukenyezi afite ikibazo cyo kutibira ajya mu gasama, akajya abona n'imyaka 10 neze bihuriye no kubera ari mu gasama ameze neza, agaca arangura amabanga ubwo nyine agaca asama. Urumva ntawe ucavuga ngo ni ikibazo ngo cyari kivuye nko kuri abo bagabo bandi. Oya, ntawe ucabyemeza. Urakoze cyane. Ego reka tubandanye ku wundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo ni Emmanuel. Emmanuel uraho neza? Mahoro neza. Uraho urakomeye? Ndahaye Bujumbura. hanyuma narafite ikibazo ku bushakashatsi mwene nasomye nagomba mbaze umushakashatsi yagize. Ego. Akenshi biragoye gutandukanya kuje gutahura nimba ari umugabo aba atabyara cyangwa umugore mu gihe couple ibisanzwe iri kumwe mu rugo. Ariko rero ndibuka ndi ku ishuri nabashije umwigisha ikibazo none mu gihe umugabo abonye ko niwe yicuta ko atari we abyara, hariho alimentation cyangwa imfungurwa yoshobora gufungura kugira ngo zantanga zisubire kugira ingufu. Ego na Marcel icyo kibazo mwigisha mu kukinyishura ko yaranyamira kure avuga ati ngezaho. Yashatse kuvuga yuko nta kintu na kimwe umuntu yofata cyomufasha. Yego icyo nari nakimwakiye kubera nanjye ndabona yuko rimwe na rimwe iyo ndiko ndagenda hirya no hino ndabona abantu barya imyumbati mibisi n'ikaranga mbisi, bavuga yuko zishobora ari bimwe mu bishobora gutuma afite imizereye ibihimba by'umubiri w'umugabo bishobora gukora kurusha. Rero nagomba icyo kibazo ndakibaza umushakashatsi kw'ibyo bintu ko biba ari icyo abizi, kuko naho Bujumbura uriko uragenda mu bihinga bitandukanye urabona icyo bifungurwa bariko birafungurwa ahanini birafungurwa n'abantu b'abagabo. Ego reka twumve icyo Dr yohanura. Dr murumva ko na Marcel yari yanabibajije byerekeye yabyise inyunganiramirire, ndakeka ariko bavyita mu Kinyarwanda, ariko niyaba hari amavitamini cyangwa imfungurwa umuntu yogerageza gufata zoba ari nk'izi. Ego kugira tucishure ni uko umuntu yomenya ko kugira ngo imbuto intanga zigire inguvu zikwire zirakenera icyo twita amavitamine E, amazinc, amaarginine. Ibyo ni ibintu bimeze nk'ibyunyunyu niko novuga dukenera. Rero iyo zibibuze ibyo bintu ntizigira ingufu, nicyo gituma duhanura umugabo yuko yorya imfungurwa zirimo amavitamine E. Aho rero naho bamugurira ikaranga, niho harimo ibyamwa, harimo imboga, harimo ibintu birimo bisa n'ibyatsi ariko ntubivuga, birimo amapwaro, amapavuro, by'amabrokoli, ibintu mwe n'ibyo. Ibyo byose rero ni ibintu birimwo icyo twita vitamine E hamwe n'ibirimo amazinc. Ibyo byose biramufasha kugira ngo zironke inguvu. Mugabo ibyo si kuba ari bo bose, ni kuri abo bantu babonye ko izo nkabuzo zimeze neza. Iyo zimaze kuba ziduze aho ntuba ukivuze ngo tumuhe ibyo,
ahubwo ukwiye gukosora ibyo bintu uca umwongereza izo zituma ingufu zoboneka nibwo babanje gukosora ibyo bintu. ego Emmanuel urabyumvise yuko ego koko hariho ibintu umuntu ashobora gufungura, hariho imiti cyangwa amavitamine umuntu ashobora gufata, ariko nabyo nyine bikenera gukosorwa iyo bimwe na biriya byamaze kuva mu nzira. Rero bisaba yuko wegera umuganga akabanza akakurabira ikibazo aho gihagaze neza na neza. Ariko nk'uko mwabyumvise, kumbure uwo mwigisha yashatse kuvuga ku bijyanye n'ibibazo runaka umuntu aba afise, ariko hariho ibyo ushobora gufungura. Yabuze Dr vitamine E na zinc n'izindi umuganga kumbura ashobora kukwandikira akaguhanura gufata. Yego radiyo ijwi rya Amerika. Ego bana ikibazo nacyo kijyanye n'amasturbation. icyo bakibajije kumbure hariho usanga ibintu nk'ibyo byarabamugaje, hakaba hariho mbere abo usanga babihereye mu buto bwabo mu bwana bakabamenya guhera. ego ni nabyo nabo usanga babitanga Dr yari atubwiye mu nabo usanga kanya. babitanga. Ego Manuel, nibaza ko harimo akabazo muri telefone yawe ariko turabyumva. Ego Dr yari yabivuze ko masturbation ku bariko baratwumva imisore si ikintu ciza cyo gukora niba wifuza kwibaruka muri kazoza. Ni ikintu cyo kwirinda kuko gishobora kukugirira ingaruka mbi. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Uno munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu cyane cyane uno munsi two turaganira ku magara y'umugabo ku bushakashatsi Dr Innocent Irakoze kuri Tanganyika Care Polyclinique mu Burundi yakoze, akabona yuko hariho ibibazo bitandukanye umugabo ashobora kugira ngo ntashobore kuvyara, ariko aradufasha kubitahura no kumva inyishu zishobora kuba zihari. Ego reka rero tubandanye ku mirongo ya telefone. Ku mirongo ya telefone turafise uwitwa Violette. Violette, uraho neza? Amahoro. Uraho urakomeye? Yego. Violette nari naketse ko ari umukenyezi cyangwa umwigeme, ariko birashika. Ikibazo cyangwa icyiyumviro Violette? Sinatahuye neza. Ikibazo cerekeye ubugumba mu bagabo wowe ufitiye Dr yagize ubushakashatsi, wowe ufitiye umudokiteri niki? Ndashaka ndababaze ku kiganiro bivanye n'uko hari aho bishika ugasanga nk'aha iwacu mu Burundi birashika akenshi usanga nk'abantu b'abagabo bakunda kubwira abakenyezi babo ko aribo batabyara. Bashaka kumenya ko byo bari. Ego ngerageje kwishusha kibazo nk'uko bizi kenshi mu mico Kirundi, mu mico Kinyafrika n'ahandi henshi abakenyezi n'ibiganiro dukunze gukora kenshi abakenyezi nibo bagirizwa ko aribo batabyaye. Nk'umutumire turonse mu kanya Marcel yavuze yuko hariho n'umukenyezi yirukanywe mu ngo zibiri zitatu kubera yari yagirizwa yuko adashobora kuvyara. Rero birashika ugasanga umukenyezi we bavyagirije cyane, ariko Dr ariko aratubwira yuko no ku bagabo ibibazo ni byinshi cyane bishobora gutuma adashobora kugira intangangabo zikomeye zifite amagara meza kugira ngo ashobore gutera inda umukenyezi. Ego Dr tugarutse kuri mwebwe Dr, ibindi bintu kumbure twumvise masturbation, ibindi bintu bishobora gutuma haba ubugumba mu bagabo mwasanze muri ubwo bushakashatsi byo bari nk'ibihe tutarakora ko tutaravuga ko? hariho ibyo tutagiye kurondera mugabo hari ibyo twavuga nk'abagabo usanga banywa itabi, intanga zabo ziragabanuka zikanamererwa nabi. Hama ni nk'abagabo usanga bagiye baragira amasambambwika bakiri abana,
mbere benshi muri abo usanga ikibazo bagize n'amasambambwika bagize bakiri abana hama hagaca habaho ku badatahura amasambambwika uyasigura mu majambo make cyane abatayazi batayatahura. amasambambwika ni hajya abana barwara munsi y'ugutwi hakabyimba bagashuha babyita oreyo mu rurimi rw'igifaransa canke mamu mu cyongereza. Yego babigize bakiri abana ibintu navyo nyene muri kazoza ari nk'abana b'abahungu birashobora kuba ingaruka mbi ku bugabo bwabo. Yego ingaruka mbi cyane. hama kitari gusa n'ibyo by'amasambambika cyangwa inzoga, hariho n'ibindi bituma mu nshingantahe hagira ibyo bibazo. Ni nk'abantu usanga bambara impuzu zishushe, abashingantahe benshi kubera nk'akazi bakora ugasanga kenshi barashuha ku masingatwa yabo, harabira ibyuya nk'abasoda, cyangwa ugasanga n'ibyo bakoramo bidukikije, akora mu bintu bitwara intanga zabo, hari amatelefone, amasase. Ibyigwa birerekana rwose ko ibintu by'amaparasitike bigabanya intanga z'umugabo. hariho n'ibindi mu bidukikije usanga ubuzi abantu bakoramo butwara izo nguvu z'izo ntanga, cyane cyane twavuga nk'ibyo bituma harimo n'iby'ama-infection. rero ama-infection cyane cyane usanga abagabo baragize kubera bahuye n'abandi bagore barwaye ama-infection, amagonore n'ibindi by'amaklamidia, ugasanga baragize izo infection. hama mbere tugasanga bamwe no two turapima izo ntanga zabo ugasanga harimo ama-infection, bakatubwira ko harimo twe kubaha n'ama-antibiyotike. ibyo nabyo birabituma ko abashingantahe bagira intanga zifite ikibazo. urakoze cyane rwose Dr. reka ndabisubiremwo, ibyo uvuze ni byinshi kandi bikomeye. harimwo kunywa itabi bishobora kubituma, harimwo kugira amasambambwika, harimwo kunywa inzoga, harimwo kwambara impuzu zifata zigatuma haba ubushuhe mu bihimba by'irondoka by'umugabo, harimwo kubika telefone muri kariya gace k'umubiri bishobora gutuma hashuha, kugira amaplastike mu mufuko. Ibidukikije navyo nyene mwabivuze, ibidukikije birashobora gutuma umugabo intanga ziwe zita inguvu. Dr. aravuze ibijanye n'ama-infection, ingwara zimwe zimwe zishobora kubituma. Imiti yavuze n'imiti nk'ama-antibiyotike, imiti abantu bakunze gufata ishobora kubituma. rero wumvise yuko hari kimwe muri ibi Dr. avuze ushobora kuba ukora ukabona yuko kumbure wogiheba cyangwa ukacivuza cyangwa ukacirinda, byoba ari bimwe mu byo gufasha kugira ngo ntugire ubugumba, kugira ngo intanga zawe zikomere zibandanye zigira amagara meza. Ego urakoze cyane Dr. hama kumbure n'aba ntibagiye na infection yazivuze ziba ziva ku bakenyezi, indwara zitandukanye. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone, turafise abandi. Abel ari ku murongo nawe nyene kumbure iki kibazo canke icyumviro. Abel kaze neza. Hello? Oui, Abel uraho neza? Ego twiriwe neza, namwebwe n'impore. Ego ndagusabe ugabanye volume ya radio yoba ikwegereye iriko iratuma amajwi agaruka, hama ubaze ikibazo ushikirize canke icyumviro. Na radio negereye gusagira ngo hari undi nta marezo menshi ahari ku murongo wa Econet. Ego nduga kwijambo. Hello? Ego nduga kwijambo Abel. Ikibazo canke icyumviro kuri Dr. Hama kuri bijyano. Ego ikibazo c'ubugumba ga Abel wowe ufise kuri Dr. canke icyumviro kuri iki kibazo. Rero nibaza yuko byoba bisa nk'ukuntu umuntu aba yagira agwara nk'indwara. Ego turakumva.
akagwara nk'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka akiri mutoya cyane naho akaba yaragiye nko mu ngeso bibi zitandukanye nko kwikinisha n'ibindi. Ego muganga yavuze ko kwikinisha birimwo koko birafise ingaruka mbi nivyo. Urakoze cyane ku vyumviro vyawe Abel. Ego ngaruke kuri docteur turumva yuko hari abafise amakenga ku ngwara zitandukanye kumbure zirakunze gutera amakenga abantu bazibona bafise ibimenyetso boja kwivuza. Docteur, none ibipimo bihari n'ibihe muri iki gihe muri ugu rwego muri izi ndwara ibipimo bihari bohera ko vyo bari ibihe? Icyambere ntarayishyura icyo kibazo reka ngaruke ko ari ikintu wavuze mu bituma umushinga ntahe agira intanga zigira inguvu nk'iyo harimo amantibiyotike oya ahubwo hari igihe tuyamuha kugira ngo dukosore nk'ama-infection aba afise. Hama ibipimo tugira ni ibyo byo gupima intanga ziwe cyo twita spermogramme. Hama ikindi dukira nicyo cya ecography mu mbise y'amatengatwa. Hama tugasha dupima izo nkabuzo ziwe FSH na LH na testosterone. N'ibindi dupima twita prolactine kuko irashobora kuduga ku mushinga ntahe nkakuya ko amaberebere ku mugabo ku mukenyezi hari inkabuzo bituma nawe bimutuma tosama yitwa prolactine. Hariho ibyo dupima bindi by'amahormone tiroidiyene twita T3 T4 na TSH ku mugabo. Aho hose ibyo ni ibipimo tuba turiko turarondera icyatumye ateba gusama umukenyezi we yatevye gusama. Ibyo ni byo bipimo nyamukuru tugira mugabo hariho ibyo nivyo dukora ngaha muri Tanganyika ya Polyclinic. Hari igihe dukenera kumenya ibya genetike cyangwa ibimugize twiyondera muri spermogramme. Ibyo nabyo ntiturabikora mugabo nabyo n'ibindi bikorwa. Sinumvise neza kumbure n'abandi bashobora kuba batabyumvise neza bavuze ngo citwa spermogramme. Ico citwa c'imbuto z'umugabo. Imbuto z'umugabo ni ukuvuga muba muri ko muraraba yuko mu miryango yabo izo mbuto zidakwiye canke zifite ikibazo. Ku mugabo nyene tuba tugomba kora izo ntanga ko zikwiye kuko turafite igitigiri tuba tubona zihazira zingana gutya. Ego akoze cyane. Marika tubandanye twakire na Elize Nshimirimana turi kumwe. Yego turi kumwe ndabumva. Amahoro neza. Amahoro. Ikibazo canke iciyumviro kuri iki kibazo c'ubugumba ku bagabo? Ariko sindabatahuye neza ibyo mwariko muravuga. Ego kumbure turakugarura ku murongo wa telefone mu kanya. Ni ikiganiro nk'uko twagishikirije kuri Facebook yacu, ikiganiro turiko turaganira n'umuganga yakoze ubushakashatsi mu Burundi bwerekana yuko ikibazo c'ubugumba ku bagabo no ku bakenyezi gisa n'ikingana, byinshi biva kuri bose. Ntibiba biri ku bakenyezi gusa, akenshi ko tukunze kubiganira ko mu biganiro vy'amagara y'abantu abakenyezi badasama ariko n'abagabo birabashikira. Rero Dr Irakoze kuri Tanganyika Care Clinic i Bujumbura ariko aradusigurira impamvu biva ko ingwara zitandukanye zibituma n'ibindi vyinshi kumbure umuntu ashobora gukora mu kwivuza canke mu gufungura kugira ngo ico kibazo ntikihabe. Sinzi rero niba ubifise ko ikibazo canke ciyumvira. Ndumva ko kumbura yavuye ku murongo. Reka ngaruke ku mutumire wacu Dr Irakoze. Uburyo none bwo kuvura ibyo bipimo bitandukanye bihari, ugereranyije ibiciro bimeze gute ku nk'uwo bayiko ariyumvira kwegera umuganga kwipimisha ibijanye kumbure n'intanga z'umugabo, bimeze gute ibiciro? Ibiciro by'ibyo by'intanga izi z'intanga no bishobora guca bivuga nyine baca begera ibitaro n'igihe tukabarungika
ukaruza ku bindi bitaro ugasanga bamwe bose bafite ibiciro bitandukanye. Ego uje tubimutumye aca abaza aho babishyira bagaca bamuharira iby'ibiciro. urakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone. Mirongo ya telefone ndumva ko dufise uwitwa Elias amahoro neza. Amahoro neza. Uraho urakomeye? Ndashima Imana. Ni vyiza. Elias, ikibazo canke iciyumviro kuri docteur? Sabwe? Ikibazo canke iciyumviro? Elias uratwumva? Nataka kubanza kubaza. Ego? Kuri ibintu bitegurika mute ko tumenyereye nk'ayo iwacu mu Burundi bavuga ngo umupfasoni niwe batabyara. Nk'aba bantu baba ari urubyiruko cyangwa urubyiruko dufate abigeme abahungu nibwo bitahura gute? Subiramo ikibazo Elias, subiramo ikibazo neza. Subiramo ikibazo neza ntitwatahuye niba ubajije ati ikibazo kiba gihagaze hehe ku bigeme sinumvise neza. Ku bahungu ubajije ikibazo aho kiba gihagaze ku bahungu. Ego Dr yasiguye ibibazo bitandukanye bishobora gutuma umuhungu n'umugabo ashobora kugira ikibazo c'ubugumba, kutashobora kuvyara, ibibazo by'indwara, ibibazo bitandukanye. yavuze ko kumbure harimo ni kunywa itabi, kugira amasamba bakiri bato, ibibazo byinshi bishobora gutuma umuhungu w'umugabo adashobora kuvyara. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sa. Umuntu ariko arabisigura. Igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa shofe twigende Kombo Taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko abadukurikiranye mwumvise turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Abaje kumviriza ikiganiro muri kano kanya turiko turaganira na Dr Innocent Irakoze kuri Tanganyika Care Polyclinic mu Burundi. Yadusigurira ku bibazo vy'ubugumba, infertilité gishobora kuva ku mugabo cyane cyane, ibiba byabitumye, ibiba byo bari ibibazo, ingene ivyo bibazo vyotorega umuti, n'ibindi vyinshi. Rero kaze mu kiganiro. Radio yacu Ijwi ry'Amerika, Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro ni kuri VOA Radio yacu. Iyo ni Facebook yacu VOA Radio yacu. Reka ngaruke rero ku mutumire wacu ariko aradufasha byinshi vyerekeye ubugumba. Muganga, ivyo muhanura none kenshi iyo habaye uko kumenya yuko kumbure hariho uwabivukanye adashobora kuzovyara, canke adashobora, imiti itariko iramufasha, ikibazo gisa nikidashobora gukemuka, yokora iki muri make ivyo mukunze kubahanura iyo muri kumuraganira nabo? iyo bafite uburyo bwo kwivuza mu bindi bihugu, tukabona yuko tukaba twibaza tuti agiye mu bihugu runaka bashobora kumufasha, cyane cyane ni nk'abantu bisaza ata n'urubuto na rumwe bagira, icyo bita gusemi,
tuca tubasaba tukabandikira ngo baje mu bindi bihugu bashobora kubagirira icyo bita fecondation in vitro. ibyo rero tubibabwira iyo babibona tubona ko ari abantu bishoboye bashobora kuja kwivuza mu bindi bihugu, ariko abatishoboye bahanura tuti ko mubona neza ko bidakunda ko muronka abana mugerageze murondera abana b'abandi bantu ntaho nikora cyane abana bataye mw'ibarabara canke abakeneye ababarera babatore bakiri bato batarashikana n'imyaka 2 aho babita ko ari abavyeyi babo. ico rero kiri mu vyo duhanura abashingantahe iyo tumaze kubona yuko ibibazo byabo naho twogira gute nta mu bundi atanyisho twobaronkera nabo twavuze bafite izo nkabuze nziza cyane cyane nabo usanzwe batagira intanga na rumwe, abo bantu turabahanura yuko boca bagerageza bakaja kwivuza mu bindi bihugu. mugabo hari abo dushobora kuvura tugerageza nk'aha mu bundi tukagira icyo bita insemination ekayiterine aho dufashisubiremo muganga subiramwo waravuze mugira iyihe traitement insemination ekayiterine. duca dufata izo ntanga naho zidafite inguvu tugategura uwo mugabo tuba twaramuhaye n'imiti hakiri kare abaramira, ariko tugaca dufata umukenyezi twamuteguye twamufashije ko aje mu gasamo kameze neza, iyo twabonye ko ageze mu gihe cyo mu gasamo za ntanga tukazoza tukazikurako ubucafu tukazishyira mu cuma zituma zinyaruka zikagira inguvu ko zidafite inguvu, tugaca dufata izo ntanga tukazitereka mu gitereko c'umukenyezi yamaze no kuja mu gasamo, tugaca turindira tukaraba yuko hobaho gusama, tuba tunurinze yuko za ntanga zitagira inguvu zibanza kuja mu bwinjiro bw'itereko bw'umukenyezi zikaherayo ntizibandanye ziduga, zitereka ahantu zica ziduga ubwo nyene zigashikira urubuto rw'umukenyezi. muganga ko ico nyene uvuze ca insemination mushobora gukora, wotubwira kumbure igiciro c'iyo traitement c'ubwo buvuzi? ico giciro bivana n'ubundi n'ibitaro nka jewe aho niko ndakorera hari igihe umukenyezi n'umugabo bari hamwe dufashe iyo miti yose n'ibyo yabanje gupimwa kugira tubibone bishika mu miliyoni zidashika 2 cyangwa gushika 2 dushyizemo kumenya za ntanga z'uko zari zirwaye umukenyezi ibibazo vyiwe ibisanzwe muga ntibishyizemo ko agiye kubagwa ntidushyizemo n'ibindi bintu dushyizemo ibyo byonyine biradushikanyaho kugira insemination. ego birafasha kugereranya ku batwumva ibyo bogerageza gukora kugira ngo bitegure. ego reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ni Daniel. uraho neza uratwumva? muraho ndabumva cyane, amakuru yanyu namwe? turaho turashima, ni meza. nishimiye ko munyakiye ngaha kuri radio ijwi rya Amerika. ni ubwa mbere kaze neza. hanyuma jewe nasomye titre y'ukuntu mwateguye ikiganiro, ariko ibyo nari niyumvira jewe ku bijyanye n'ubugumba nasanze binyuranye n'ibyo nabonye kumbure abo baganga badushikirije cyangwa bavuze ko batuganiriza ko hari ibyo nari nikeka n'ibyo ngiye kuvuga. hari uburorero nabonye ku bakenyezi bashika nko kuri babiri guco bamaze imyaka irenga 5 batari kumwe n'abagabo, ugasanga barabyara ubwa mbere mubu ugasanga inyuma ntibongeye kubyara. hanyuma rero abamvuga babiri nabo nabonye bamaze kuvana n'abagabo, nyuma baravanye nshatse gusigura bibiri mu gusa mu nyuma abagabo barongeye kubyara, ariko abagore bobo ntibabyaye. hanyuma je nkikeka yuko byo ari ibibazo bivana n'uko byavanye n'uko bari bamaze igihe kinini ngira batari kumwe n'abagabo, nibyo niyumviriye nibaje. hanyuma hari n'ikindi kibazo nari nibaza nashaka kubaza, umugabo yomenya gute none ko mw'ico gihe ikibazo cy'ubugumba kiri kuri we
kitari ku mugore uwo muganga wacu aduha inyishu. Murakoze cyane Daniel, ariko ngerageje gukosora gato ibyo twashize kuri Facebook. Ni ibi nyine turiko turaganira na muganga kuri Facebook. Twababwiye yuko ikibazo c'abakenyezi n'abagabo kugira ubugumba bisa n'ibingana, cyane cyane bivuye ku bushakashatsi Dr turi kumwe uno munsi yagize amezi atari make. Turanabasaba yuko mwoterera cyangwa mukabaza ibibazo n'ivyiyumviro kuri ico kibazo, cyane cyane kijanye n'abagabo. Abagabo ikibazo baba bafise nico turiko turaganira ko uno munsi, niko twabishikirije. Reka rero muganga araza kukwishura ku bijanye n'ivyo ubajije bijanye no kumenya, yari yanabishitse ko inshuro nyinshi ukumenya ikibazo iyo ugifise na ryari wo kwitura umuganga. Ariko mbere yuko akwishura ikibazo cawe, reka mje kuri Jean ku murongo wa telefone, nawe nyine arafise ikibazo canke iciyumviro. Jean, turi kumwe, uraho neza? Reka ndaho. Amahoro neza. Mu majambo make ikibazo canke iciyumviro turiko turaja ku musozo w'ikiganiro, ariko turacari kumwe na Docteur. Ikibazo ufise kuri we ni ikihe? Ikibazo ufise? Halo? Ego. Halo? Turakumva. Ikibazo ufise ni kimwe. Hari igihe usanga umugabo afite ubugumba bitewe n'ibintu aba yarariye yaranyoye, biturwa ibintu by'inzoga zamubanye nyinshi mu mubiri, cyangwa ugasanga afite izindi ngorane. None mu gihe yoba afite ubugumba mwe n'ubwo yokora iki, canke yovyirinda gute, canke mushobora kumufasha iki mu bijanye n'ubwo bugumba? Ego, urakoze cyane Jean. Reka dusozera muganga araza gusobora kugerageza gusubiramo bimwe mu vyo yashikirije, ibi bituma umuntu ngene yovyirinda. Ego, urakoze cyane. Muganga, duhereye kuri ikibazo ca Daniel, twari twakivuze ko gato, ariko tugerageje kugisubiramo gato, ingene umuntu amenya yuko ashobora kuba afise ico kibazo, bimwe mu bimenyetso n'ico yokora, turiko turasozera. Urakoze cyane. icyo novuga ndanamwishura icyo yokora bituma yo nabimenya mu gihe amaze umwaka yubaka urenga bagira amabanga n'umufasoni wiwe, akaba ata buryo bakoresheje bwo gutandukanya ibyaro, bakamara umwaka batararonka imbanyi. Hama wenyene yiravye yipimishije ko hari ibyo akibona ko yipimishije bagasanga intanga ziwe ziragabanutse, zifite inguvu nke, cyangwa yiravye agasanga amategeko yiwe yaragabanutse, ni mato cane, cyangwa bikanamugora no kugira amabanga yubatse. Uwo muntu agasanga yarigeze no kunywa itabi naho yoba yararihagaritse, cyangwa ugasanga n'inzoga, cyangwa yarigeze guha amasandamurika, cyangwa akunda kwambara impuzu zimushuhisha ku matengatwa yiwe, cyangwa ugasanga n'umuntu mbere anavyibushe cyane, umugabo avyibushe nawe biramutuma ateba gusama, ateba kuronka umwana. Hamwe n'abandi bagabo hari ibyo usanga dushobora no gusigura ugasanga byose bimeze neza. Ibyo nabivuze ko hari nabo twasanga no mu mayikografi bimeze neza. Rero iyo twapima ibyo, icya mbere tumusaba ni uguheba itabi, ni ukuheba inzoga, cyangwa akazigabanya cyane agashika ino ku munsi iyo byamugoye, akagabanya ibiro, hama akaja ku miti. Dusanze aje kubagwa akibagisha, dusanze uza nkaho biduze, naho tukamuhanura tuti nagerageze aje mu kindi gihugu, cyangwa naho arondera umwana yotunga, cyangwa naho tukamuhanura tuti kwiga nkaho zimanutse, nagerageze arondera imiti aterwa. Iyo ibyo byose twabigerageje, turashobora kumuhanura tuti rero koresha uburyo bwitwa insemination intrauterine kugira ngo izo mbuto tumufashe zironke inguvu, ashobore no gukwiza, ashobore gusama nk'ibyo twavuze. Murakoze. Dr. amasegonda make cyane, mbega iyo umukobwa cyangwa umugore agize masturbation nawe nyine nico kimwe aragira ico kibazo? Oya, umukobwa ibibazo by'iyo ngira ngo ntitwabivuze, biriho ni byinshi,
benshi ntawe utabibaza ngo abakenyezi nta bibazo bafite nk'uko mwabivuze ni 50% ariko 40% ni umukenyezi hariho 10 tubasigura hariho n'ibyo basangiye umugabo n'umugore rero nk'uwo yagiye abikinisha uretse ko yoba yahiteye ama infection amatrompe yiwe agaca babushe aho yugagwa hariho ibindi bintu ashobora kurwara akanya katobanye gato cyane ariko muganga turizere ko tuzokugarura ukatuganiriza kuri ico cerekeye abakenyezi badasama ariko kandi hariho n'ikibazo ca cancer du col twifuza ko naco nyene wotuganiriza ko kuko twarabonye yuko ubifisemwo ubuhinga navyo nyene ego muganga rero uzodukundire utwemerera ubutumire radiyo ijwi rya Amerika ni naho turarejeje ikiganiro cacu c'uyu munsi mwakoze mwese guterera mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Dieudonné na Nadia Taha bari bamfashije kwegeranya kino kiganiro mu isaha twari turi kumwe murakoze mwese